Ego muri kano kanya tugeze mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana, ducakama twumvirize icyo Imana yagombye kutuganirira kuri uno munsi. Utubwira tuganirire mu ijambo ry'Imana ni mwarimu Sengiyumva Placide. Kaze utubwire icyo Imana yasize ku mutima wawe. Mana yacu twarakubonye, Mana yacu twarakubonye. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, igitondo ciza Imana yaduhaye, kandi ndashimiye Imana yo mu ijuru yangiriye ubuntu kugira ngo mpagarare imbere y'umugeni wa Kristo. Nawe ushimira Imana ko yakugiriye ubuntu kaburi mu ngoro y'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana tudatevye, ryatumye dukorana muri iki gitondo kugira ngo Imana yongere ituvure, Imana yongere itugenderere, ikugenderere, wumva icyo Imana igomba kukubarira muri iki gitondo. Kuko uhereye mbere na mbere Imana yamye ituma abakozi bayo tinkoraniriza abantu banje, ndabacurira amajambo. Yesu nahabwa icubahiro. Abakozi b'Imana bagatuma kishengero, uhereye mu bihe vya kera niko vyamye bigenzwa, ariko Imana yabifise umugambi ku mwana w'umuntu nukugira ngo yongere mugarure agaruke mu rugendo, kuko dufise iyo turiko turaja. Yesu nashimwe. None rero tudatevye tuzingurure Bibiliya zacu muri iki gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, igice ca 51 niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, igice ca 51. Dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Isezerano rya kera, urupapuro 812. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nimunyumve yemwe abakurikirana ukugororoka, yemwe abarondera uhoraho, mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Mwitegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yabavyaye, kuko hamwe Aburahamu yarakira umwe rudende, namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Yesu nahabwa icubahiro. Nimwumve yemwe abakurikirana ukugororoka, yemwe abarondera uhoraho, mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Mwitegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yabavyaye, kuko hamwe Aburahamu yarakira umwe rudende, namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Yesu nahabwa icubahiro. Niri jambo ry'Imana Imana yashize mu mutima wanje ngo dusangire muri iki gitondo, muri vyinshi muhemu yera aza kuduha. Urasenga Imana, wumva icyo Imana igomvye kukubwira muri iki gitondo. Yesu Kristo akugendere mu izina rya Yesu. Jambo ry'Imana rero riratubwiye umukozi wayo Yesaya, umwe mu bavugishwa n'Imana ba kera kandi mu bavugishwa n'Imana bakuru, bagiye bahanurira ihanga rya Isirayeli uhereye bataragenda mu buji Babuloni, barababurira ibintu vyiza canke bibi bigiye kuza. Mugabo uyu Yesaya ndamubona nk'umuntu w'igitangaza, kuko Imana yamucishije mu ivyiza kuri wewe nanje. Imana nishimwe cyane. Imana rero iramutuma
tigenda umbwirira abantu banje, kubera abantu banje ndabona yuko bariko baratakara, bariko bararaba hirya, bakebanutse barabirya. Imana iramutuma tigenda ubabwira aya majambo. Yesaya avugishwa aya majambo, ti nimunyumve yemwe abakurikirana ukugororoka, yemwe shengero ryo mu Kinama. Yesaya yaravugishijwe n'Imana kugira ngo aya majambo uyu munsi adufashe. Imana itugirire neza. Imana iramugendera imutumira ijambo, yemwe abantu mukurikirana ibyo kugororoka, yemwe abantu murondera uhoraho, hari ijambo ricuwe, mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo, mwitegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yabavyaye, kuko hamwe Aburahamu yari akiri umwe rudende, naramuhamagaye ndamuha umugisha ndamugwiza. Yesaya yavuze ivyiza kuri wowe nanje, nari mpejeje kubibabwira. Nk'umuntu yavugishijwe n'Imana muri iki gihe, ndabona ariko aravugishwa ivyiza vyagira bize, aravugisha ivyo gucungurwa kwagira kuze. Yesaya abandi bamufata nk'uko bwoba ari ubutumwa bugira gatanu hambavu ya Matayo, Mariko, Luka na Yohana, kuko yagiye avuga ivy'agakiza, ivy'ivyiza, ivy'amahoro kuri wewe nanje. Ndabona muri iki gice candwi, muri iki gitabo ciwe, Yesaya avugishwa n'Imana, avugishwa n'Imana ashinga intahe ukuntu abona ivyiza biriko biraza mu bana b'abantu. Abona inkumi isama inda ivyara umwana w'umuhungu, aratura yavuga ati uwo mwana azitwa Emmanuel, bisigura ngo Imana iri kumwe natwe. Yesu nahabwa icubahiro. Ndabona mu gice ciwe c'icenda avugishwa n'Imana, aravuga ati duhawe umwana w'igitangaza, umujanama, umukama w'amahoro, ubutware bwiwe buzoba ku bitugu. Yesu nahabwa icubahiro. Azoba Imana y'ubushobozi. Imana nishimwe. Imana imuvugisha ivyiza kuri wewe nanje, ubuhanuzi, agakiza kariko karaza. Ndabona Yesaya avugishwa n'Imana muri iki gice ca 25 ciwe, arabona yereka umunsi mukuru rurangiranwa, shengero ry'Imana rishitse mu ijuru. Aravuga ati ndabona kuri uyo musozi mbona amazimana ariko arategurwa, abana b'Imana bacunguwe bariko bararya indya ziryoshe, imisoso irimwo imisokoro, amazimano y'umwana w'Imana n'ishengero. Imana ihabwe icubahiro. Ndabona Yesaya ariko aravugishwa muri igice ciwe ca 11 ahanura Yesu Kristo ukuntu azoza, inganji ya Mesiya y'imyaka 1000. Ahabwa rero iri jambo kugira ngo aze kongera kukugarura kugaruke mu nzira wewe. Arababwira tumviriza rero mwebwe, uyu munsi ni wowe nanje abanyakinama, yemwe mw'abanyakinama murondera ukugororoka, bantu mukurikirana ibintu vyo kugororoka, mukazinduka muza mu ngoro y'Imana gusenga. Imana nishimwe cyane. Mugaheba ibikorwa vyose mwaje, Imana yakoze. Mwaje mukurikirana ivyo kugororoka, mwaje murondera ko Imana yobemera, mwaje murondera kugira ngo watirimutse yongera garuke mu nzira. Imana icuye ijambo, mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo, kugira ngo mwoye kugenda uko mwigombera. Imana nidufashe cyane. Ngaha rero ndagomba twongere ducururire imitima yacu, tuyijane igorogota, ducururire imitima yacu ku vyabaye igorogota. Igihe cyarageze, igihe Yesaya yavugishwa aya majambo, hari hasigaye imyaka amajana n'amajana kugira ngo umukiza wacu Yesu Kristo avuke. Ndabona Yesu Kristo yaje, uwo Yesaya yari yaravugishijwe ko. Ndabona inkumi Mariya isama inda kubw'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Yesu Kristo araza, yinjira i Yerusalemu giturumbuka.
ndabona Kristo Yesu ashitse i Betaniya, yinjira mu nzu kwa Simoni, umuntu agayitse umunyamibembe. Yesu nahabwa icyubahiro. Umwami Yesu Kristo agirira neza abantu, avuga iby'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, abantu barihana. Cyo gihe abantu barashwa baduka, jambo ry'Imana niko rimbwira hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 12. Baraza kumviriza, ariko cyane cyane baje kuraba na Lazaro yari yamuzuye mu bapfuye. Hanyuma rero abantu benshi barizera Yesu, bamwizeye abayuda, abaherezi bakuru, abanyabwenge b'ivyanditse n'abandi bakuru baraja ahantu mu gatengo, barabazanya ati bagabo, turacavuga iki? Uyu mugabo ko yakoze igitangaza kingana uko, kandi ntidushobora kubihindura, tubigire gute? Kimwe baje inama yo kwica Lazaro, kuko bavuze ati abantu bose baratuvuye ko bagiye kuri Yesu. Hanyuma muri ico gihe baje inama tuyu mugabo tumugire gute? Umwe rero arahaguruka arababwira ati birabereye ko umuntu umwe apfa kugira ngo ubu bwoko bwose ihanga ryose rikire. Ariko yari karavugishwa n'Imana ko Yesu Kristo akwiye gupfa kugira ngo wewe nanje dukire, turonke ubugingo budashira. Imana nihabwa icyubahiro. Umugabo yitwa Yuda yari umwe mu ntumwa ziwe. Murabona n'ubu dukoraniye ngaha turi shengero. Amaze kumva imyidodombo iri mu bayuda n'abaherezi bakuru, yumva ati ndarose idiri ryo kurya amahera. Imana nidufashe cyane. Yuda Satana mwinjira mu mutima, tikuyu muntu bamurondera, ngomba nironderera amafaranga. Hari abantu barondera inyungu mbi. Imana igufashe ntuzurondera inyungu mbi witwa kuri mu ishengero ry'Imana. Imana igufashe ntuzugira umutima nk'uri muri Yuda uri mu ishengero ry'Imana. Yuda arihereranya, agenda mu nama y'abaherezi bakuru, tije mwompera iki kugira ngo nze ndamubaronkere. Imana nidufashe cyane. Naha rero Yesaya avuga ya majambo, yemwe bene data, ibi bintu turimwo vy'agakiza vyavuye mu maraso. Ibi bintu turimwo vy'agakiza, kwizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, vyavuye mu miniho, vyavuye mu bintu vy'ibise bikomeye. Yesaya arababwira ati mwitegereze igitandara mwasatuweko. Ishengero rya kino gihe muriko muritegereza iyi si. Isi irabatwaye, isi itwaye ugwaruka, isi itwaye abakuze, abagore, abapapa, imisore. Ariko ijambo ry'Imana riraduhamagarira kwitegereza Kristo Yesu umwana w'Imana nzima. Mwitegereze igitandara mwasatuweko. Yesu Kristo aduga Yerusalemu, aduze Yerusalemu gushitsa ubuhanuzi. Ndamubona ari ku ndogoba, ndamubona yinjiye Yerusalemu. Ndashaka ucururira umutima wawe Yerusalemu, ucururira umutima wawe ibyabaye kijya gihe haheze imyaka irenga 2000 bikubere bishasha uyu munsi mu izina rya Yesu. Ndabona ari ku farasi nyana y'indogoba yinjira Yerusalemu. Ndabona yinjira mu rusengero asanga ibintu biriko biragenda nabi. Yesu arababara, abantu basenga ukutariko, abantu bari bahumanije ingoro y'Imana. Ibyaha byarakogwa bakagumamwo, ibyaha byarakogwa bagasengera uko. N'uyu munsi mu ishengero rya none niko bimeze. Abantu bicara mu ishengero, urashobora kuba wicaye ngaha mu ishengero ariko uri kurakora ibintu bibabaza Imana. Jambo ry'Imana riragukanguye kuri uyu munsi. Iyumvire wowe iyo wavuye ahantu hakomeye, wavuye mu bise, wavuye mu bintu by'amaraso. Yesu nadutabara. Mwitegereze igitandara mwasatuweko. Umwami Yesu Kristo amaze kuduga Yerusalemu, amaze kwinjira mu rusengero, akora igikorwa cyo guhumanura. Kuri uyu munsi izuba ry'imbabazi Imana iduhaye, Imana yongere kugenderere mu rusengero rw'umutima wawe. Imana yirukana ibitari byayo byose. Imana igutabare, Imana ikubohora, Imana ikugenderere. Cyo gihe Yesu yakoze igikorwa cyo guhumanura urusengero, n'uyu munsi wemere Imana iguhumanure. Amaraso ya Yesu Kristo aguhumanura kweza gutunganye. Tuduge mu byabaye Igorogota, dusome ijambo ry'Imana
ngaha muri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 26 tuhasome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 26 dusome ijambo ry'Imana kuri uyu murongo wa 30 duhereye kuri 36. Yesu asengana umubabaro ari Getsemani. Maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa Getsemani, abwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano mbanze nje harya gusenga. Ajana Petero na bene Zebedayo bompi, atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica, bamuragumya ha mubane maso nanje. Yunguruza imbere gatoya arubama arasenga ati data, asanga byoshoboka iki gikombe nikindengane, ariko ntibibe uko ngomba, yamara bibe uko we ugomba. Imana nidufashe cyane. Bene data bakundwa, ndagomba wongere uzirikane umwami Yesu Kristo amaze gufatwa, bamufatira mu ishamba ry'Getsemani. Muri iri shamba ry'Getsemani yari yagiye gukora iki? Kubera igikorwa cyo kukurondera, igikorwa cyo kundondera yagomba gukora, byabaye ngomba ko agenda gusenga. Muze mukunda gusenga. Yesu nadufashe cyane. Muze mukunda gusenga. Yari afise mission, igikorwa yagomba kurangura, igikorwa Imana yari yaramutumye. Aduga Getsemani ajana n'abigishwa biwe gusenga. Yuzura umubabaro, yuzura intimba n'akabonge. Abigishwa barasinzira. N'iyi saha ishengero rya kino gihe benshi barasinziriye. Vya bihe byo gusenga ntimukibigira. Ibanga ry'Imana n'umuntu wese ryarahagaze. Indirimbo ngaha twumvise itubwiye yuko haboneka abantu mu ishengero baboneka ari imivyimba, abantu bagenda atabugingo buri muri bo, abantu batakaje ibango Imana yari yarabashizemwo. Imana nidutabara. Yesu aragaruka kubigishwa biwe asanga barasinziriye, arababwira ati ntimurushe mubana amaso nanje ni saha nimwe. Yongera kugenda gusenga inshuro 3 zose. Yarondera nde? Yarondera wewe nanje. Jambo ry'Imana riraguhanura wiyumvire, wongere witegereze aho wavuye mu gikorwa gikomeye cy'umubabaro. Umwami Yesu Kristo arababazwa. Yesaya yari yarabibonye muri cya gice cyiwe cya 53 tugiye kuhasoma ijambo ry'Imana ahishurirwa ico gihe. Arabibona. Jambo ry'Imana riratubwira, dusubiyeyo gatoyi muri Yesaya 53 duhereye kuri uyu murongo wa 4. Ijambo ry'Imana riratubwira ati nukuri nizacu ntimba yishize ko ni yacu imibabaro yikoreye, ariko two twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro, yajanjaguriye ivyacu bigabitanyo, igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, kandi imishishago yiwe nidukiza. Twese twasabagiye nk'intama, twese twagiye isabagire, twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe. Uhora hamuremeye kukugabitanya kwacu twese. Yaracuranguzwa yamara akarendeka, ntiyakura ku munwa nk'umwagazi w'intama ujanwa mu ibagiro, canke nk'uko intama itekerereza imbere y'abayikemura, niko atakuye ku munwa. Yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa. Muba murunganwe gwiwe ninde yabishize ku mutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho. Ibicumuro by'abantu banje nivyo yakubitiwe, bageze kwa hambwa hamwe n'abanyabyaha, asangira imva n'umutunzi mu gufa kwiwe, naho atakibi yakoze kandi ataguhemana kwari mu mutima wiwe. Mana nidufashe cyane. Yesaya abona imibabaro yiwe, abona urwo rugendo uhereye i Getsemani. Yesu Kristo
yarababajwe ku bwawe nanje. Bamusanga i Getsemani, baramufata bamujana hehe kugira ngo bagende bashitse ibyanditswe, bamushikana ku muherezi mukuru Kayafa kugira ngo icyanditswe gishike. Byari ngombwa yuko umuherezi mukuru ari watanga ikimazi cyo gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mana nitugirire neza. Kayafa baramushikana mu rugo kwa Kayafa mu bucagucagu. Umwami Yesu Kristo barahenagura, umwami Yesu Kristo baravumagura, bamugirira nabi kubera wewe nanje. Mu isezerano rya kera, jambo ry'Imana riratubwira ukuntu umuherezi mukuru yatanga ikimazi. Kubera ko umwami Yesu Kristo babanje kumujana kwa Kayafa, kwari kugira ngo umuherezi mukuru yemeze, avuga ati aya maraso arakwiye gucungura. Nk'uko kera byagenda, umuherezi mukuru yarasuzuma ikimazi akavuga ati kirashitse kugira ngo umwana w'umuntu acungurwe, ibyaha biharigwe by'abana b'abantu, ivyo vyakorwa ku ihanga rya Isirayeli. Natwe muri iki gihe umwami Yesu Kristo aritanga, araza kugira ngo atubohoze amaraso yo mu rubavu rwiwe. Yemwe abantu murondera ivyo kugororoka, abantu mukurikirana ivyo kugororoka, abantu murondera uhoraho, enda mwongere mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Reka kuraba isi, reka kwishushanya n'isi, kubera iyi si kirashira n'ivyifuzo vyayo. Imana nidutabare. Turabe Yesu wenyene, turabe inyifato zacu yuko turiko turaraba icitegererezo ca Kristo. Mbega imibereho yawe, ibikorwa vyawe ugenderamwo, inyifato zawe, hariya uri hariya na hariya, mu muryango, mu kazi ka misi yose, mbega icitegererezo ufise niki? Abantu benshi sirikira bakwega, barahindukira bakabona isi kabashika, ivyifuzo bikabafata, bagasubira inyuma mu mutima. Ariko ijambo ry'Imana riraguhanuye muri iki gitondo, wongere witegereze iyo wavuye, wongere witegereze igitandara wasatuweko. Ni Kristo Yesu wavuye mu gise c'imibabaro. Ijambo ry'Imana riratubwira umwami Yesu Kristo bamukura kwa Kayafa ku muherezi mukuru, bamujana kwa Pilato. Pilato yari umucamanza, umushingwamanza mukuru, procureur general. Bamujanyeyo kugira ngo yemeze ko Yesu Kristo ari uwera, atagicumura afise, koko akwiye gucungurira Imana abantu. Yesu nahabwa icubahiro. Yavuga ivyo atazi incuro zitatu. Pilato aremeza ati uyu muntu jewe nta gicumuro ndamubonako. Yesu nashimye. Nta gicumuro ndamubonako. Genda bari mwebwe mu mwibambira mu mwihanire. Baramubwira bati twebwe ntitwemererwa kwica umuntu, kuko urubanza rwari rwashinzwe uhereye mbere na mbere, nkuko byari byarahanuwe. Hari uwarakwiye gupfa mu gishingo cawe nanje, hari uwarakwiye kwitanga agasesa amaraso. Baramubwira Pilato ati ntitwemerewe kwica umuntu. Ariko arababwira ati nta gicumuro mbona kuri uyu muntu. Ndakubwira wongere uzirikane iyo wavuye, witegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yabavyaye, yemwe shengero ryo mu Kinama. Wongere witegereze, ugarura umutima n'impwemu vyawe. Imana ibwira Aburahamu, tewe Aburahamu, enda va mu nzu ya so, uve mu muryango w'iwanyu, uve no mu gihugu ciwanyu, uze ndakwereka igihugu nzokujanamwo, nzoguha umugisha. Yesu nahabwa icubahiro. Kugira ngo tuba abantu b'Imana, hari ibintu dusohokamwo tugaheba, kandi ibintu wamara umengo twovyifuza. Ariko ijambo ry'Imana riraduhanura ivyatubera inyungu kera, vyatubereye ubuhombe kugira ngo dushobore kuronka Kristo. Yemwe gwaruka, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo mwongere musuzume. Aburahamu yarahamagawe, naho muhira wabuba mu muryango badakijijwe, bataramenya Imana, birasaba kubamira imbuto zo kugororoka. Yesu natugirire neza. Birasaba ko werekana ingeso nziza. Itegereze Aburahamu yabavyaye na Sara. Jambo ry'Imana ritubwiye ko
hamwe yarakira umwe rudende. Imana yaramuhamagaye, iramuhezagira, imuha umugisha, iramugwiza. Ntacyo tuzoburira mu Mana. Kwihindagura ugahinduka nk'ikivoruvo, uyu munsi ukabusuku, ejo ukabusa kuriya, umubiri ugahindura, inyambaro ugahindura. Ivyo ntibizotuma uronka umugisha. Oya, mwitegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yabavyaye. Yesu nahabwa icubahiro. Hari ibintu bisaba ko tuvamwo, dukure, tuve mu bwana, tumenye iyo turiko turaja. Wibuka ivyabaye i Golgotha, ongera ugire examen de conscience, agatima mpembera. Wibuka imibabaro Yesu yagize. Pilato araca urubanza, abantu baramuremera, aremenga ati nta cyaha ndamubonako. Ndabona umugore wiwe ajemo araza, aramubwira atewe umviriza, ntihagire ikintu ukorera uwo muntu, ntihagire ikintu ukorera uwo mugororotsi. Iyindi cyemezo, iyindi confirmation ko Yesu Kristo ari uwera, yari akwiye kuducungura ikimazi kizima cyera gihimbara Imana kugira ngo ibicumuro byacu bihanagugwe. Yesu nahabwa icubahiro. Mugorora aramubwira ati ntihagire icyo ugira uwo mugororotsi, naraye ndota mbabazwa kubw'uyu mugororotsi. Muze mutinya, abantu bamenye Imana, agakiza umuntu yakiriye agakiza. Yewe mwene data, ntuze witeranye ku muntu yakijijwe. Umuntu yubaha Imana uraza umutinya, uraza umwubaha, namba ari mu Imana. Umviriza, niwagira imigabo mibi ku muntu yihanye by'ukuri arimo mpwemu yera, uzagira ingorane. Tapata shida. Agira imigabo mibi. Na Yuda niko vyari vyamubereye, agira imigabo mibi. Ari mu ntumwa za Yesu, ari mu mwishengero, agira imigabo mibi mu mutima. Uyu munsi Imana irakuburiye, ongera urabe igitandara wasatuweko. Ibuka ivy'agakiza, ibuka iyo wavuye, ibuka iyo uri kuraja. Hari amasezerano ku bana b'Imana. Amaherezo si ubu buzima. Ariko ndakubwira ngo uzutinya abantu bakijijwe. Hamani yarabigejeje, ntiyigeze yoroherwa. Haleluya. Yarabigejeje, ntiyigeze yoroherwa. Muririmbyi araririmba ati rero naho yoba kenye akaba umworo, afise ipantaro imwe, nta mahera agira, ariko akaba arimwo mpwemu yera, uraza umutinya. Yesu nahabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana rero riratubwira Pilato akora igikorwa, aravuga ati jewe ndakaravye, ndiko ndakubwira wongera ucurura umutima wawe, witegereze. Ni ijambo ryo kwitegereza. Witegereze igitandara wasatuweko n'inganzo wimbwemwo. Wibuke Aburahamu sogokuruza na Sara yatuvyaye. Yesu nahabwa icubahiro. Hari ibintu bisaba ko duheba, tureka kwishushanya n'isi, aya mastire y'isi, le style monde. Yemwe bigeme, ibintu biriko birabatwara, hari ibintu by'isi biriko birabatwara. Uyu munsi isi iriko irabasuka. Ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, mwongere mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Yesu nadufashe cyane. Pilato arakaraba, timwebwe nivyanyu, je ndakaravye umugororotsi. Shengero liravuga riti amaraso yiwe aratubako n'abana bacu. Imana nidufashe cyane. Hanyuma rero yari yabagerageje, arababaza ati none mwebwe muri iyi minsi ya Pasika nsanzwe menyereye kubarekurira imboho imwe. Harabacaca, haraho Imana igucaca kugira ngo babe ko wihana, irabe yuko wogaruka. None ndabarekurire nde? Hari umugabo yitwa Baraba, inkozi y'ikibi, umuntu w'umwicanyi, na Yesu. Iyo minsi ya Pasika y'Abayuda byari kamenyere ko umuntu arekugwa, umuntu agacungugwa. Ariko uwo munsi yari wewe nanje twagira tubohoke mu izina rya Yesu. Baraba ishengero hariya mpwemu yera araniha,
araniha mu ishengero, abakuru n'abaherezi bakuru n'abashinga ntahe bosha ishengero. Barabwira ati saba Baraba abari wagira ibigwi imbabazi, saba Kapitorina, saba Naka, Placide, yari jewe, yari wewe. Baraba ni mu gishingo cawe na jewe. Saba Baraba bari warekugwa. Yesu nawe yicwe. Ni mpwemu yari karaniha kugira ngo umugambi w'Imana ushike, kugira ngo programe y'ijuru ishike kuri wewe na jewe. Baramubwira bati rekura Baraba. None Yesu nawe ndamugire gute? Nabambwe. Mana nidufashe cyane. Ndagomba wongere wibuke twavuye ahantu hakomeye. Umwami Yesu Kristo baramudugana, baramufata muri ico gihe bamujana i Golgota kumubamba. Jambo ry'Imana turarisoma muri iki gice, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Matayo 27. Matayo 27, dusome kuri uyu murongo, duhere kuri 27 nyene. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo 27, duhere kuri 27 nyene. Turasoma ijambo ry'Imana. Maze abasoda b'ico cegera ca Kaisari bajana Yesu mwiboma, bateraniriza ingabo zose kuri we, bamwamburiziwe mpuzu, bamwambika umutamana w'agahama, batsiba igitsibo c'amahwa, bakimwambika mu mutwe, bashira n'irenga mu kuryo kwiwe, baramupfukamira, baramucurira, batindagize bwakeye mwami w'Abayuda. Bamuvuma amate, bamushikura ryarenga, bari mukubita mu mutwe, bamaze kumucurira, bamwambura wa mutamana, bamwambika iziwe mpuzu, bamujana kumubamba. Muri iki gihe Yesu Kristo bamujanye mwiboma kwa Pilato. Ijambo ry'Imana ryatubwiye riti, yewe mwitegereze igitandara mwasatuweko. Yesu mwami wacu bamujanye mwiboma kwa Pilato. Ingabo z'abasirikare b'Abayuda bakoranira aho hantu, bamugirira torture. Jambo ry'Imana rirambarira ukuntu bamukubita. Mwemu yera mpishurira, bamukubita, bamuranduza ingage, ibintu bifise imisumari, aho bakubita byarandurana n'inyama. Ndagomba ucururira umutima wawe i Golgota. Yesu nadufashe cyane. Wibuka imibabaro ya Yesu, wongere wibuka ivyabaye kiriya gihe. Mwemu wawe muduze wumva uri kurahishurirwa ivyabaye kirya gihe. Abasoda baramucurira, bamwambura impuzu ziwe, baramukubita, bamwambika umutamana w'agahama, bamwambika urugori rw'amahwa, baramuvuma amate. Aho hose yari kararondera wewe na jewe. Imana nihabwe icubahiro. Reka kubamba Yesu, reka kumusubiza ku musaraba. Bijya bintu ukora sivyo. Abana b'Imana bariko baraja mu ijuru barafise inyifato, bafite imibereho, hari ibintu bibaranga, hari ivyo tubonesha amaso, n'ibindi bigaragara mu mutima bimenywa n'Imana yo mu ijuru. Ariko bitebe bitebuke, ikiri bwina mu mutima w'umwana w'umuntu kirateba kigaseruka inyuma. Imana nidutabara. Naho worara urihishahisha, icubitse mu mutima wawe hari igihu giturumube. Yesu nadufashe. Hari igihu turumube, abantu bakavuga bati kumbe vyari bimeze kurya, bikagaragara bikakunanira kwiyumanganya, ugasanga gahuzu karakuvuyeko, ibintu bikagaragarira ishengero abantu bikaboneka bitameze neza. N'uyu munsi rero mwemera ijambo ry'Imana ribahanura. Abasirikare bagirira nabi Yesu, bamukura ngaho mwiboma, bamujana i Golgota kumusaraba kumubamba. Jambo ry'Imana rirambwira bakigenda bahura n'umugabo w'umunyakurene yitwa Simoni, baramufata ati mutwaze umusaraba. Hajya rero tukiri no muri no rugendo rero shengero ry'Imana tugaza turakirana imisaraba. Yesu nashimwe cyane. Imana ikadufasha, urukundo rukabaho. Yesu natugirire neza. Iyo ubonye umuntu arushe, umuntu yaremerewe, Imana idufashe, Imana iduhe kubikora, tugaza turaturana imitwaro. Ndabona Simoni amwakiriye umusaraba.
jambo ry'Imana rimushingira intahe, natwe tuze twakirana imitwaro, tuze dutabarana, tuze turabana, tuze tugiriranira neza. Jambo ry'Imana riko riduhanura kandi musanzwe mubikora, ariko rero jambo ry'Imana riduhanura ngo turushirize mu izina rya Yesu. Imana iduhezagire. Baramujana igorogota baramubamba. Jambo ry'Imana rirambwira ivyabaye igorogota, kuntu Yesu Kristo yamerewe nabi. Baramubamba, bamubambye ku musaraba. Jambo ry'Imana rirambarira muri iki gice ubutumwa bwiza. Turacari muri Matayo 27, iki gice ca 27. Yesu Kristo bamubamba ku musaraba, arabambwa ku musaraba. Nta cyaha yari yarakoze. Yesaya yari yarabibonye, yikoreye intimba zacu, imibabaro yacu niyo yishizeho. Twega twamwiyumvira umengo yakubiswe n'Imana. Oyaye, ibintu byaha by'abantu b'Imana nivyo yishizeho. Imana iramujanjagura, Imana iramubabaza, Imana iremera ko Kristo Yesu ababazwa kugira ngo we nanje turonke ubugingo. Ndakwifurije muri iki gitondo wongere urimbure, wongere ugarukana amaso yawe n'umutima n'impwemu, egome ku gitandara wasatuweko. Imana nihabwe icyubahiro. Wongere urimbure, egome inganzo wimbwemwo, inganzo wimbwemwo. Twavuye ahantu hakomeye, ndabona Yesu bamaze kumubamba ku musaraba. Jambo ry'Imana rirambarira urupfu rwa Yesu. Turabe ngaha muri kuri 45 ca gice ca 27. Urupfu rwa Yesu uhereye ku isaha ya 6. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo 27, dusome duhere kuri 45. Uhereye ku isaha ya 6 ubwira kabiri bukorana mu gihugu cyose gushitsa ku isaha 9. Nko ku isaha 9 Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati Eri Eri rabasabakatani, risobanurwa ngo Mana yanje, Mana yanje, niki kikumpebesheje. Bamwe mu bahagazeho bavyumvise baravuga bati yahamagaye Eliya. Umwe muri bo acarirukanga yabira sipongo, ayuzuza inkarisha, ayirungikisha irenga, arayimusomesha. Ariko abandi bati banza mugume turabe ko Eliya yoza kumukiza. Imana nidufashe cyane. Ndashaka wongera urimbura ivy'imibabaro ya Yesu. Ndashaka wongera urimbura iyo twavuye. Yemwe shengero, aha mubona twicaye ahantu twavuye kure. Imana yaraturondeye ituma umwana wayo w'ikinege Kristo Yesu umwana w'Imana nzima arababazwa ku bwawe nanje. None ijambo ry'Imana riratubwiye, yemwe twongera twitegereze, abaririmbyi twongera twitegereze, abasenzi twongera twitegereze, abakozi b'Imana twitegereze. Shengero ry'Imana mwongere mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Umwami Yesu Kristo ku musaraba igorogota, uhereye isaha ya 6 kugeza ku isaha 9, ubwira kabiri bukwira mu gihugu cyose. Abadayimoni baratonda, baramwemeza ngo urwo rugamba ntagushobora, baramwemeza ngo ivyo bintu byo gucungurira Imana abantu ntabyo ushobora. Yesu Kristo aratabaza. Iyo ushikiwe n'ibibazo, iyo ushitse ahantu mu ruhamya, ahantu ubona umengo ntiwohava, tabaza Yesu. Imana itugirire neza. Abantu benshi bibagiye gutabaza. Abantu benshi bibagiye gutabaza ishengero. Hari aho mudatabaza. Nubu murabona yuko duhamagara Imana, tangazo rigatangwa ati nyabuna nimuze dutabaze dusenge. Mpwemu yera yongera garuke mu ishengero, umuriro wongera wake mu ishengero, kugira ngo umunyabyaha bura amahoro, umunyabyaha yihane, abantu bakanka kuza. Imana nidutabare. Abantu bubu baranka gutabaza. Mwabihaze, mwabizinutswe, ariko ndakwifurije gutabaza. Abadayimoni rero baratonda. Uhereye muri ico gihe isaha ya 6 tugeza ku isaha 9, isi yose ico gihugu cuzura umwijima. Abadayimoni baratonda hirya no hino ku musaraba, batora amatangazo ati yo ntambara ntayishobora, ntushobora gucungurira Imana abantu. Ariko ndashima Yesu, ndashima Kristo.
Yohana yari yaravyeretswe aho abantu bariko bararira mbega nindakwiye kumena ibimatanije igitabo, nindakwiye kugenda gucungurira Imana abantu, gucungurira abantu b'Imana akabacungura. Aha ibinyabugingo vyo mwijuru, abakuru n'abahambaye n'ivy'ikuzimu byase byaravye hirya, nta washoboye kuraba ico gitabo c'intimba n'imibabaro. Ariko itangazo rirasohoka, Yohana arabwirwa ngo ntacurira Yohana, hari intambwe yo mu muryango wa Yuda yaranesheje kugira ngo azingurure ibimatanije igitabo. Yesu nahabwe icubahiro. Yesu Kristo aratabaza. Eri n'abasaba katani, jambo ry'Imana riravyemeza. Mwami Yesu Kristo ashinga intahe, atabaza Imana, Imana iramwitaba. Muri ico giharangiza urugamba, yinjira ava mu mubiri, yinjira muri mpwemu kugira ngo agwane n'ibisigo n'abadayimoni. Utinjiye muri mpwemu yera ntushobora kugwanya ibisigo n'abadayimoni. Bene data bakundwa, nituze tugwanisha intambara y'umunwa. Yesu nadutabare cyane. Nihagira ikibazo, oya ntidushira imbere amajambo, dushira imbere gusenga. Aho Satani azogira ubwoba, badayimoni bazohinda umushitsi. Ava mu mubiri yinjira muri mpwemu, isi itangura guhungabana, isi ibura amahoro. Ndasoma ijambo ry'Imana kuri uyu murongo wa 51. Ibitangaza vyabaye, Yesu acikanye. Ndagomba wongere wibuke, mwongere mwitegereze shengero, mwongere mwitegereze bwoko bw'Imana. Igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo, igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Hari uwabiguze amaraso, hari uwaducunguje amaraso y'igiciro. Yemeye aritanga. Uwandikiye Abaheburayo aramubona aje, aravuga ati ndaje. Niko vyanditswe mu muzingo w'igitabo, njanzanywe no gukora ivyo ugomba. Yesu nahabwe icubahiro. Amaraso y'imfizi n'intama n'ihene, ivyo ntivyaguhimbaye, ariko wanteguriye umubiri. Imana nihabwe icubahiro. Ashinga intahe. Uwo ni Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Kandi koko jambo ry'Imana riranyemeza, rirambarira muri kicete candikiwe Abaheburayo muri igice c'icenda. Mwisezerano rya kera, Mose umukozi w'Imana, umusavyi w'Imana, hagera igihe Imana iramubwira ati nkoraniriza abantu banje. Arabakoranya, Imana imucurira amajambo aza kubabwira. Yandika mu gitabo c'ivyagezwe, araza arasomera abantu. Abantu bose baritabira ati ivyo bintu byose Mose utubariye, Uhoraho yagutumye, byose tuzobikurikiza, byose tuzobikora. Muri kiriya gitabo cyo Kuvayo 24. Yesu nashimwe cyane. Muri ico gihe hari igikorwa yakoze, uwandikiye Abaheburayo abisubiramwo. Reka ndahasome. Uwandikiye Abaheburayo asubiramwo ayo majambo. Cete candikiwe Abaheburayo igice c'icenda. Turasoma hiryo jambo ry'Imana. Duhere kuri uyu murongo wa 19. Cete candikiwe Abaheburayo igice c'icenda, duhere kuri 19. Mose amaze kubwira abantu bose amabwirizwa yose nkuko vyagezwe, yabira amaraso y'amashuri n'ay'impene n'amazi n'ubwoya bw'intama buzigishijwe agahama, yabira na ezobu, acucagira igitabo c'ivyagezwe. Ubona abantu bose arababwira ataya niyo maraso y'isezerano Imana yabagereye, kandi hema n'imbombovu zose z'ivy'ubuherezi navyo nuko abicucagira amaraso. Umurongo wa 22. Nkuko ivyagezwe biri, ibintu ninka byose vyozwa n'amaraso, kandi hatavuye amaraso ntiyabaguharirwa ivyaha. Yesu nadufashe cyane. Hatabaye gusesa amaraso nta guharirwa ivyaha kwari gushoboka. Umwami Yesu Kristo aritanga, umwami Yesu Kristo aritanga, atubera ikimazi kizima cera gihimbara Imana. Ibicumuro vyawe n'ivyanje birahanagurwa. Ndabona rero ngaha
egome umwami Yesu Kristo amaze kuva mu mubiri yinjira muri mpwemu yera, isi irahinda umushitsi. Isi irahinda umushitsi. Jambo ry'Imana yatubwira ibitangaza byabaye Yesu acikanye. Igihuzu gikingiriye ahera, mpereye kuri 51 ca gice ca 27 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero gitantamukamwo kubiri, uhereye hejuru ugashitsa hasi. Isi iratigita, ibitandara birasaduka, imva ziruguruka, imivyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazurwa. Bava mu mva amaze kuzuka, bashika mu gisagara cera, babonekera benshi. Yesu nahabwa icubahiro. Umwami Yesu Kristo amaze kurangura igikorwa cyari cyamuzanye, amaze kuva mu mubiri yinjira muri mpwemu yera kugira ngo ahangane n'ibisigo n'abadayimoni na Satani. Isi hinda umushitsi, isi gira ubwoba, isi iratigita. Igihuzu cyari gikingiriye ahera kiratantamukamo kubiri. Hari abantu twari inyuma, abantu tutari dufise Imana, abantu twari abantu bakavantara, turinjabuka ku masezerano. Imana itwinjiza mu rugo rw'abana b'Imana. Imana nihabwa icubahiro. Tuba ubwoko bw'Imana. Wewe nanje tuba baragwa, abaraganwa na Kristo. Ubu turiteze dufise ivyizigiro ko inzamba y'Imana niyavuga tuzosanganira umwami wacu Yesu Kristo mu kirere. Isi iratigita, ibitandara vy'amabuye birasadagurika. Hari abantu Satani yari yaragiriye nabi, abantu Satani yari yarahamvye, abantu Satani yari yarimbiye icobo. Yesu Kristo arabazura, ibitandara birasadagurika. Ndakwifurije muri iki gitondo ko Imana yo kugenderera ibikuboneka ko nk'imisozi, ibikuboneka ko nk'imitwaro ikuremereye cyane, uhora gutabara uyu munsi mu izina rya Yesu. Ibitandara vy'amabuye birasadagurika, imva z'abera ziruguruka. Uyu munsi muri iki gitondo wongere ucurura ubwenge bwawe n'impwemu n'umutima, wongere wibuka ibyakoretse Igorogota, wongere wibuka ibyakoretse ku musaraba, kugira ngo nawe umwami Yesu Kristo yongera kugirire neza, yongera gutabare, yongera kuzure. Wa mwasi Satani yoba yaraguhamvye, yoba yarakugeretse ku bitandara vy'amabuye, ariko uyu munsi igihuzu gikingiriye ivyawe cyaratantamutsemo kubiri. Uyu munsi Satani nta bubasha gufise ko iyo ufukamye ugasenga ugatabaza Imana, Imana yiteguye kugutabara. Yesu naduhezagire. Ijambo ry'Imana riratubwira ukuntu imva z'abera zugurutse, babonekera abera i Yerusalemu, barabonekera abantu Yesu Kristo amaze kuzuka. Uyu munsi nawe Imana ikugenderere, Imana ikugirire neza, Imana igutabare. Yemwe bene data, ongera wibuke ndari kwijambo, ntubitesha agaciro, ariko ubiha agaciro. Ntiwifate uko utari, oya garukana umutima, wiyumvire ko Imana yadukuye kure. Twara abantu twari kure, Imana iratwegereza hafi, tuba abana b'Imana. Imana yarakoze iragahezagirwa, tugororera ibiganza Imana yo mu ijuru. Dusomere ijambo ry'Imana mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso. Umwami Yesu Kristo amaze kurangura igikorwa, ijambo ry'Imana ryatubwiye yemwe bene data, mwitegereze inganzo mwimbwemwo, inganzo mwimbwemwo, mwitegereze inganzo mwimbwemwo, mwitegereze inganzo mwimbwemwo. Yesu Kristo ku musaraba amaze gucikana, jambo ry'Imana rirambarira umusirikare w'Umuroma kugira ngo ashitse icyagezwe, ashitse icyari cyaranditswe ko hazotoboka imbizi yokoza ibyaha ihanga rya Isirayeli. Imana yari yarasezeranye ati nzobatoborera imbizi yo kuboza imvyiro, yo kubamara mu ibyaha. Amucumita icumu mu rubavu, haseseka amaraso n'amazi, kugira ngo wewe nanje twogemwo tube bazima. Cyo gituma ijambo ry'Imana
Yesaya ariko aributsa ihanga rya Isirayeli, jambo ry'Imana ryatuje ko mwibuka inganzo mwimbwemwo. Imana yaratugobotoye mu rubavu rwa Yesu, mu rubavu rwiwe, mu nkovu y'icumu, mu rubavu rwa Yesu Kristo niho wewe nanje twavutse. Imana nihabwe icubahiro. Mwibuka inganzo mwimbwemwo, ya mishishagu yiwe, mwibuka igitandara mwasatuweko, ya mishishagu yiwe, ya mibabaro yiwe, za ntimba ziwe. Imana nitugirire neza. Ngaha rero Paulo ahanura ishengero ryo muri Efeso, Abanyefeso 2 duhereye ku murongo wa mbere. Arabahanura abibutsa, Paulo arabahanura abibutsa duhereye ku murongo wa mbere igice cya 2. Aravuga ati namwe yarabagize bazima, namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha byanyu, ivyo mwagenderamwo kera nk'uko ivy'isi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese twahora muri vyo kera, mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora ivy'imibiri n'imitima vyacu bigomba. Kandi mu kameremere kacu twari abo kurakirwa nk'abandi bose, ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yatugiriye yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro vyacu, yatugiranye bazima na Kristo. Ubuntu nibwo bwabakijije, yatuzuranye nawe, atwicarikana nawe ahantu ho mwijuru, turi muri Kristo Yesu. Imana nihabwe icubahiro. Paulo arigisha ishengero ryo muri Efeso kugira ngo bomenye, bongere kwitahura, bongere bimenye. Uyu munsi ni ishengero ryo mu Kinama, yemwe twongere twimenye abo turi, yemwe bwoko bw'Imana, abantu Imana yakunze ikadukura, tukava mu gitandara gikomeye, tukava mu nganzo ndende, mu rubavu rwa Yesu Kristo. Twongere tumenye ibi, namwe yarabagize bazima, natwe yaratugize bazima. Hamwe twari dupfuye twishwe n'ivyaha, ivyo twagenderamwo, twumvira umwami aganza iki kirere cy'umwijima, twumvira impwemu ziri mu bantu b'intabarigwa. Hari abantu b'intabarigwa umuhanura kanka. Imana nidufashe cyane. Kamubwira uti yewe mwene data, burya rero kuza ngaha mu gikorwa cy'Imana wakoze ivyo bintu oya sivyo, urabanza urindire akavyanka. Urabanza urindire, ibi bintu wakoze nibara, ibi bintu wakoze n'ubuyobe, mu Bisirayeli ntibiza bikogwa, mu bantu b'Imana ntibiza bikogwa. Urabaza ubangire, mugabo kubera impwemu mbi y'abantu b'intabarigwa ikorera muri we, ukazubona uwo muntu yanse kumvira. Imana nidutabare. Paulo arababwira ati natwe twabihoramwo kera, twumvira umwami aganza ikirere cy'umwijima, ariko Imana kubera n'umutunzi w'imbabazi, kubw'urukundo rwiwe rwinshi, yaratuzuye aradukurayo. Nawe niwiyumvire handi waruri, kuntu Imana yakuzuye ikagukurayo, maze iratukura mu mwijima, itwicarikana na Kristo, ituzurana nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mwijuru, turi mu bwiza. Imana nihabwe icubahiro. Namwe yarabagize bazima, enda reka gusubira inyuma, reka kwiyibagira, reka kwibagira iyo wavuye. Oya, garuka ku Mana, witegereze igitandara wasatuweko, wibuka amaraso n'amazi byavuye mu rubavu rwa Yesu, wibuka imibabaro n'intimba bya Kristo, wibuka ya majambo yavugira ku musaraba. Wongere kumva wowe ugaruka ku Mana kuri uyu munsi. Ndakwifurije kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndakwifurije uyu munsi wongere ugaruke ku Mana. Ndakwifurije uyu munsi wongere wihane. We wari ubwa mbere waje, ewe jambo ry'Imana ryavuze ngo muzirikane. Uyu munsi ni uwawe. Imana yagutumiye, Imana yarakurondeye, kuko Imana yagucunguye ukiri umunyabyaha, ituma umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo uracungurwa kubw'amaraso ya Yesu. Imana nihabwe icubahiro. Namwe yarabagize bazima, uragomba kuba muzima uyu munsi. Iyi mpwemu y'abantu b'intabarigwa ntiyongere kugukoreramwo. Emera impanuro y'abakozi b'Imana, ntuzobona Yesu yururutse.
eka na Mose ntawe uzobona, ariko abakozi b'Imana n'abanyene n'abo barongozi babarongoye nibo bazoza bakaguhanura. Yesu nahabwa icubahiro. Bumvire, ugenda uko Imana igomba, mugenda uko mwahamagawe, nk'uko mwahamagawe. Yesu nadufashe cyane. Arahanura ishengero ry'Ikolosayi, naho nyene tuhasome cete Paulo yandikisha ishengero ry'Ikolosayi. Numva umenga ijwi ryagabanutse, sinzi yuko bondugiriza. Numva umenga ijwi ryagabanutse, sinzi. Abikolosayi rimwe tuhasome ijambo ry'Imana. Paulo ariko arigisha mu mashengero, amaze kubigisha abo yavyaje ubutumwa bwiza bakizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, arabigisha kugira ngo bamenye ico bari. Avuye muri Efeso agenda Ikolosayi. Muri iki gice ca mbere turabona ijambo ry'Imana duhereye ku murongo wa 21. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana. Abikolosayi igice ca mbere 21. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi, none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo murabera, mudafise agasembwa, ataco mwogawa, mutagira ico mwogawa. Yesu nahabwa icubahiro. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mugahindurwa abansi bayo kubera ibicumuro mwagenderamwo. Imana yarabujuje, yarabiyujujeko kubw'urupfu Yesu Kristo yapfuye, kugira ngo duhinduke abakunzi b'Imana. Yesu Kristo aza duserukana imbere y'Imana turabera, tudafise agasembwa, ataco twogawa. Ariko murumva iyo twari, namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, n'uyu munsi woba uri kure y'Imana, ivyo ukora urabizi, ibintu ugendera murabizi, woba uri kure y'Imana, ariko wongere wibuke hari igikorwa cyakoretse Igorogota. Yesu nahabwa icubahiro. Hari igikorwa cyakoretse Igorogota. Ibuka Yesu, ibuka ico yakoze. Yesaya arababwira ati, yemwe abantu murondera ivyo kugororoka, yemwe abantu muza gusenga, yemwe abantu murondera Uhoraho, enda mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Yesu nadufashe cyane. Mwebwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, Imana yaratwigije hafi bwa bubi bwadutandukanya n'Imana. Imana ibwicisha umusaraba kubw'urupfu Yesu Kristo yapfuye. Imana nihabwa icubahiro. Wongere kumva ukunze Yesu, wongere kumva uyu munsi wo mwakira mu mutima wawe, wongere kumva uyu munsi wo hindura imibereho. Nimwishushanye n'abisi, abariko baraja mu ijuru bafise identite, abariko baraja mu ijuru barafise uko bagenda, barafise uko bambara, barafise ibikorwa vyiza byo kugororoka vy'abera, kandi turazigama imitima kubera ari izobona Imana. Hari ibintu bitagaragarira abantu mugabo birundanye mu mitima y'abantu. Jewe naratangaye cyane. Uyu munsi hari umudayimoni yisha abantu b'Imana, umudayimoni yisha ishengero. Ivyaha by'ubupfu, ivyaha bavyita ngo ni ivyaha byo kwisambanya. Ivyo bintu birishe abantu. Ivyaha vya masturbation mu rurimi rw'igifaransa birishe ishengero. Abadayimoni bahashize uruhendo ku bantu b'Imana, ati ntaco, niwiyorohereze, niwiyorohereze. Oya, nturi kuriyorohereza, ndagucuriye ijambo. Uri kurasambana n'imizimu y'abapfuye, uri kurasambana n'amajini, uri kurasambana na za mayimuna. Satani ariko araguhiga, agomba kukwica. Ariko uyu munsi Imana yakurondeye, yakwibukije, jambo ry'Imana ryakwibukije. Ubu abantu basigaye basambana gisirimu muri izo telefone mufise, abimariraho nyene. Imana nidutabara. Uyu munsi ongera wibuka ibyabaye Igorogota, ibuka umusaraba wa Yesu, ibuka intimba n'imibabaro Yesu yikoreye. Hari ibyaha biriko birakogwa mu ibanga, umugabo n'umugore bakahukanira mu nzu, bakahukanira no ku gitanda kimwe, ugasanga ntibari kumwe, impwemu zabo ntiziri kumwe. Imana nitabara.
wongere wibuka ibyabaye igorogota. Ibuka aho Yesu yagukuye, wongere wibuka icyo Yesu yagukoreye. Ibuka igitandara wasatuweko, ibuka inganzo wimbwemwo. Reka kwangaza impwemu yawe, oya, raba Yesu, mwitegereze Yesu, mwitegereze Yesu, mwitegereze icyo gitandara. Ni Kristo Yesu, mwana w'Imana nzima. Imana nidufashe cyane. Paulo arahanura, n'uyu munsi ariko arahanura ngaha mu Kinama. Si Paulo yaje, ariko Imana yashizeho amajambo mu mutima wanje kugira ngo tuyasangire. Abikorosayi, turabe ngaha mu Bikorosayi tuhasome kandi ijambo ry'Imana. Abikorosayi 2, tusomeho ijambo ry'Imana. Cete Paulo yandikiye Abikorosayi iki gice ca 2 duhereye ku murongo wa 13. Ndavuga igikorwa Yesu yakoze, ndavuga icyo Yesu yatumariye. Ntusubire kuvyanjanjwako, ntusubire gusamara. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Abikorosayi 2:13. Kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu n'ukudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro byacu byose, ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimwe amabwirizwa cyaduhama, igikura hagati yacu nayo, ikibamba ku musaraba. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Yesu nahabwa icubahiro. Igikorwa Yesu yakoze, igikorwa Yesu yadukoreye, hari ikintu yakoze. Hamwe twari tugipfuye, Imana yatugiranye bazima na Kristo. Imana iradutabara. Hari ivyete vyaturega, Imana ibikura hagati yacu nayo. Imana yambura abakuru n'abafise ububasha, irabamburira abateterereza hibonekeza ku musaraba igorogota. Abadayimoni bafatwa mpiri, isi iratigita, ibitandara by'amabuye birasadagurika, abera barazuka. Abantu bari bagowe bazigirijwe n'ivyaha, n'uyu munsi mwobigomba mukizera umwami Yesu Kristo, Yesu arabaha ubugingo bushasha. Imana nibahezagire. Abantu barazuka baba bazima. Jambo ry'Imana litubwiye ngo abakuru n'abafise ububasha, Imana ibafata mpiri, irabatetereza, ibashorera bafashwe mpiri kubw'umusaraba wa Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Uyu munsi Imana ikugendere, uyu munsi Imana igendere ishengero ryayo, kugira ngo natwe twongere kuba bazima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. None dukora iki? Abikorosayi 1 hari impanuro. None tugire dute? Paulo abwira ishengero ry'Ikorosayi, arababwira ati mushime data wa twese, yabashoboje kuraganwa n'abera umwandu wo mu muco, yadukijije ububasha bw'umwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Yesu nahabwa icubahiro. Enda rero dushime, dushime data wa twese yadushoboje kuraganwa n'abera umwandu wo mu muco. Dushimira Imana. Yemwe shengero, dushimira Imana ko waje gusenga uyu munsi. Shimira Imana. Ni ikintu kimwe Imana igusaba gusa, wirimbure mu mutima icyo upfa n'Imana ugitunganye. Dushimira Imana yadushoboje kuraganwa n'abera, tukaraga umwandu wo mu muco. Imana yadukuye mu mwijima, mu bwami bw'umwijima, mu bubasha bw'umwijima, itwimurira mu bwami bwiwe, mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Imana yaraduhinduriye, idukura mu bwami bwa Satani, idushira mu bwami bwo mu muco, ubwami bwa Yesu Kristo. Dushimira Imana yatugiriye ivyo vyiza. Yesu nahabwa icubahiro. None rero ngiye kurangiza bene data bakundwa. Jambo ry'Imana riko riraduhanura, hari ico Yesu yakoze. Ndakwinginze ntiwanjanjwe kuri uyu munsi. Arahanura ishengero ryo muri Efeso ngaha ku gice ca 4 murongo wa 1. Haravuga hati nico gitumye mbinginga
jewe imbohe y'umwami wacu, ngo mugende uko bibereye, ihamagagwa mwahamagawe. Yesu nahabwa icubahiro. Nico gitumye mbinginga, jewe imbohe y'umwami wacu Yesu Kristo. Paulo arahanura ishengero ryo muri Efeso, nico gitumye ndabinginga, jewe imbohe y'umwami wacu Yesu Kristo. Jambo ry'Imana rirabinginze, bene data bakundwa, nico gituma mukwiye kugenda uko bibereye umuhamagaro mwahamagawe. Umuhamagaro mwahamagawe, wibuke ya misi yawe ya mbere ucakirwa n'umuco. Turabinginga ngo mugendere uko mwahamagawe, bwoko bw'Imana. Imisore, genda nk'uko mwahamagawe n'Imana. Inkumi, mugendere nk'uko mwahamagawe n'Imana. Imana nidutabare cyane. Tugendere uko twahamagawe, uko bibereye ihamagagwa mwahamagawe. Mugendere uko bibereye ihamagagwa mwahamagawe. Ivyo urimwo bibi bivemwo, curura, mwitegereze igitandara mwasatuweko, mwitegereze inganzo mwimbwemwo. Enda murabe na Aburahamu sogokuruza wacu, murabe na Sara yatuvyaye, barahamagawe n'Imana. Umuhamagara Imana yaduhamagaye nukuva mw'isi tukagendera mu muco nkuko Imana igomba. Yesu naduhezagire. Ndarangirije muri iki cete candikiwe Abaheburayo 2 umurongo wa mbere. Abaheburayo 2 some mpereye ku murongo wa mbere niho ngiye kurangiriza. Nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwaririka ivyo twumvise, kugira ngo ntidutwagwa akayombekere tukabivamwo, kuko ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye. Tweho tuzokwikiza dute nitwanjanja ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kagakomezwa muri twebwe n'abakumvise? Imana ifatanije nabo kugashingira intahe, igishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibimenyetso by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpwemu yera zagabanganijwe nk'uko yagombye. Imana nidufashe cyane. N'aya majambo y'Imana nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwaririka ivyo twumvise. Ntimusubire inyuma, ntimudeburure shengero ngo muve mu by'agakiza. Enda mwibuke ico turi, mwibuke iyo twavuye niyo turiko turaja. Nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwaririka. Umuntu wese narushirize kwitwaririka, umuntu wese narushirize kwitwaririka ivyo yumvise, ivyo twigishijwe, kuko nitwanjanjwa. Kuko ijambo ry'Imana rivuga riti kugira ngo ntidutwagwe akayombekere tukabivamwo. Haraho umuntu atwagwa akayombekere akabivamwo, isi kagukwega, uyu munsi ugatangura intambuko imwe, ejo ukinjira zibiri, ejo ugasanga wagiyemwo gose. Umutima n'ubwenge n'impwemu byasubiye mw'isi, wasubiye kuraba muri Egiputa, wongeye kwifuza bya bindi vya kera, bya bindi wari waradashwe, ukongera kuza kubiraba, ukongera kubigenderamwo. Jambo ry'Imana ryaduhanuye, tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa kugakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu Yesu Kristo, kagashingirwa intahe n'abakumvise, Imana ikagashingira intahe n'ibimenyetso n'ibitangaza. Tuzokwikiza dute n'aya majambo y'Imana bayumvise? Imana niduhezagire. Yemwe abarondera uhoraho, yemwe abantu mukurikirana ivyo kugororoka, yemwe abantu mwaje gusenga uyu munsi, abantu murondera uhoraho, abantu mukurikirana ivyo kugororoka, enda mwongere mwibuka intango, enda mwongere mwibuke cya gitandara mwasatugwako, mwongere mwibuke inganzo mwimbwemwo. Umuntu wese yanyuranije n'ivy'Imana igomba, turamuhaye kaze mu izina rya Yesu Kristo. Unamika amaso dusenga Imana. Umviriza, itegereza Aburahamu sogokuruza yatuvyaye, mwitegereza Aburahamu, yaramuhamagaye Imana, Imana yaramuhamagaye, nawe Imana yaraguhamagaye. N'uyu munsi Imana irikirahamagara, n'uyu munsi irikirahamagara. Enda mwitegereza icyo Imana yakoze,
ntimupfishe ubusa ubuntu bw'Imana. Igorogota habereye ibintu bikomeye. Haguruka mu izina rya Yesu, wongere uze wiyuzuze n'Imana. Haguruka mu izina rya Yesu, Imana iguhe inkomezi zo kunesha. Wibuke imibabaro ya Yesu, wibuke intimba n'akabonge, wibuke gwaguya gw'amaraso. Reka gupfisha ubusa ubuntu bw'Imana. Kaze mu izina rya Yesu, kaze wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Kaze wihane ibyaha, wihane wowe uri mushasha, turaguhaye kaze wihane, wongere wakira agakiza, usubire mu ntango y'agakiza, wongere ugira intango shasha y'ubuzima bwiza muri Yesu. Ndaguhaye kaze mu izina rya Yesu. Nyaruka winjire, nyaruka winjire. Yesu Kristo yaje nk'intama, ariko ijambo ry'Imana rirambarira agiye kuza nk'intambwe, agiye kuza nk'intare, agiye kuza nk'intare. Ijambo ry'Imana rirambarira nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe, nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe, mu nyuma yaho hakaza imanza, niko na Yesu Kristo yaje apfa rimwe ku musaraba yikoreye ibyaha byacu. Azogaruka ubugira kabiri atazanywe n'ibyaha, azogaruka ubugira kabiri ataje gucungura, ariko aje gutabara bamwiteze. Mbega uramwiteze? Mbega uriteguye? Mbega uriteguye? Suzuma, unamika amaso, usuzume mu mutima, suzuma cyo gutandukanya n'Imana. Uze umurege Satani, uze umurege Satani, uze umurege Satani. Waturira Imana, waturira Imana, nta kindi bigusaba. Waturira Imana, urabibwira Imana, watura n'akanwa kawe, kubera wizeresheje umutima ukatura n'akanwa kawe. Imbabazi z'Imana ubuzirose, nta kindi bisaba, si amafaranga menshi. Oya, uca bugufu ukemera, ukaturira Imana, ukamara amaza Satani. Nome ni kuzimu bakavuga bati vya bintu byacu arabivuze, ni kuzimu bakumva bati vya bintu arabivuze, aratumeneye ibanga. Nta kindi Imana igomba, ingumenera ibanga Satani. Mwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nguwo araje, aje nk'intare, nzamba y'Imana igira ivuge. Abizeye twumva inzamba, dusanganira umwami wacu Yesu Kristo mu kirere. N'aya majambo y'Imana abayumvise Imana ibahezagire. Ndakwifurije wongere wibuke, wongere witegereze ibyabereye Igorogota, wongere witegereze ubiha agaciro Yesu Kristo yaritanze, wongere witegereze ubiha agaciro. Ndakwinginze wongere ubishire ku mutima, ntubisuzugure, uce bugufi imbere y'Imana. Yesu ariteze kukugirira imbabazi. None rero turagomba gusenga Imana yo mu ijuru, turagomba gusenga Imana kuri iyi mitima yizeye. Mwege mwizeye ijambo ry'Imana mukaryumvira, Imana ibahezagire. Mwitegereze igitandara mwasatuwe ko n'inganzo mwimbwemwo. Mwitegereze Aburahamu na Sara yatuvyaye. Ego Imana yaramuhamagaye aho yarakira umwe rudende, Imana iramuhamagara, Imana imuha umugisha, iramuhezagira. Dusabe Pastor aze asengereye imitima yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uhoraho umwami Imana y'ubushobozi nyene icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo turakengurutsa imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira. Mu mbabazi zawe turonse iganuke rivuye ku Mana mu ijuru, twibutsa ingene twasatuwe muri Yesu Kristo. Abisirayeli bakibutsa ingene basatuwe muri Aburahamu na Sara, natwe tukibutsa ingene twasatuwe muri Yesu Kristo. Nushimwe nganzo twimbwemwo, niwe nyene icyubahiro muri iri shengero ryose rikufukamiye. Umuntu wese azanye ibyamutandukanije nawe, kugira ngo bisenyurwe bikorokere ikuzimu, kubwo amaraso yawe watuviriye ku musaraba Igorogota. Hezagira aba bantu bagirira imbabazi, usibanganye ibicumuro byabo byose, ubakuremo impwemu batera kukugarariza no kwibagira aho bavuye. Iyo mpwemu iranduke muri bo, iyo mpwemu mbi irandurwe n'amaraso ya Yesu, kugira ngo bame bibuka inganzo basatuwemwo, bongere kwishingamo imizi no kumatana nayo akaramata. Bone kugenda baratsinda ibisigo byo mu gihe cy'iherezo, kugira ngo batsindire ubwami bwo mu ijuru. Turabasengeye guharirwa, usibanganye ibicumuro byabo, ubikure mu nyonga zawe,
ukore mu mitima yabo uronke ikibanza n'icicaro muri bo ubahe insinzi yo gutsindanishirizwa no gutsinda wa mubi uko bakanduye ikirenge bakandurira mu makanda ya Kristo babwe kunesha iminsi yose baneshe wa mubi baneshe ibisigo vyiwe baneshe ibyago by'ubugesera byose batangira kuba muri Kristo turabasengeye gushinga imizi muri Kristo turabasengeye kumata na Kristo akaramata kugira ngo baze batsindire ubwami butazoshira urakoze Yesu kubaha insinzi nziza urakoze ko bahariye urakoze ko bagiriye ubuntu mu izina ryawe ryera Yesu mwami amen. Bagifukamye bariko barabafasha uragenda umaramaje Satani ntiwihute kugenda uvugane n'umukozi w'Imana niho uzoba uhabwa kunesha bakiriko rero barabafasha turagomba gusengera abafise imitwaro y'ingwara abagwaye abafise ibindi bibazo namwebwe muhaguruke mwizeye umukozi w'Imana basengere mu izina rya Yesu Kristo turaye kaze mwarimu Ntirandekura Michel asengera abagwaye n'abafise imitwaro itandukanye kaze uduze ikiganza cawe wizeye Yesu ariteze kugutabara byose yarabirangije. Mana yera mana ugororotse kano gatondo abantu bawe bumvise ijambo ryawe none ngaba abafise imitwari baremereye barahagaze imbere yawe kugira ngo baremurure Mana hari abafise imitwari itandukanye hari abagomba ivyo bakorera hari abagomba ivyo bahindurira mu izina rya Yesu bahindurire hari abagomba kubona ikiganza cawe hari abagomba kubona ubwiza bwawe hari abagomba kugendana nawe mu vyo bakora babona umugisha uvuye mu ijuru mu izina rya Yesu mubahindurire ugende harya bakorera umugisha wawe uhabe bijya bagusabye batararonka ubibahe ubahindurire babonane nawe Mana barakeneye kubona ikiganza cawe barakeneye kuzogushinga intahe yuko bagusabye ico bakorera uragikora bari bafise imisozi baremereye ko wayihenuye babona ikiganza c'Imana umwe wese kumutwara afise umwishure abona ikiganza cawe hamwe n'ivyo hari n'abahagurutse bafise indwara baremerewe hari ababara mu maguru hari ababara mu mafyigo hari ababara mu nda hari ababara mu bitugu hari ababara mu mutwe mu izina rya Yesu turirukanye ubwo bumuga mu bantu bawe mu izina rya Yesu abazigirijwe n'abadayimoni babohore ikiganza c'Imana kiboneka mu ishengero ryawe urakoze kuba kijije urakoze kuba muguruye hari n'abandi batari hano bizeye bari mu mazu ubasangeyo batagira ikibasangayo hari abari mu bitaro mu izina rya Yesu ubasangeyo ubakize umunsi umwe baze bahagarare hano bashinga intahe urakoze kuba kijije urakoze kubakoze ko ugusenga n'ukwacu ariko ugukiza n'ukwawe dusenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo amen. Abumvise amajambo y'Imana bakayazigama Imana ibahezagire.